yanagise kubera umwirabure asigaye ari mu bigusumya ngo ni mu bigusumya n'umuzungu impossible none Rwasa n'umututsi ni yana n'umututsi bavuga bati jamais de la vie. Maramutse ekesho dusohoye ibiganiro dukritika canke tunebagura canke dukebura iyo leta y'u Burundi, hari abantu benshi uzubona baje ngaha mu makomente ari nako bavyumvira bazanamo ivya Hutu n'ivya Tutsi. Jero nkavuga nti ikibazo cyo mu karere, ikibazo cyo mu Burundi kiri complexe, kiri plus compliqué, ntabwo ari ubwoko gusa, ntabwo ikintu cyose ari Tutsi, harimo ibintu vyinshi, harimo inyungu z'uyu n'uriya, harimo ubegito, harimo abantu b'inkozi z'ikibi bicana barumuna babo na bakuru babo, ntabwo vyose ucuvuga ngo uyu n'umuhutu, nguyu n'umututsi, vyagomba komera ku vyagomba komera kuriya, abantu ntabwo ari amamashini, c'est très complexe. Rero numvirije Leonce mwese muzi yahoze arongoye umugambo s'abanyafrode Ngirango. Leonce donc Ngedakumana muramuzi nkuko nabivuze, nawe nyene ndumva ko tubivuga kumwe, reka mumvirize je kumbure kubera ntari muri politiki mu gihe mutiwe ntavyuzi, sinabaza ngavuga ngo hori umwana urafaya gufata umuntu w'umugabo akuze nkaje ukanyita umwana bo, ariko reka twumvize Leonce naza kwa nkurira kandi abinsumvya, hanyuma murumva ko nanje tubivuga kumwe mu bisanzwe. Honorable Rwasa w'ile parti de la décolonisation aja kuri démocratisation acavuga ati cyahite yanagise kubera umwirabure asigaye ari mu bigusumya ngo ni mu bigusumya n'umuzungu je cite. Okay, sinze ko mwumvise bavuze ko ariko arasubiramo Rwasa avuga ko Rwasa yavuze ko umwirabure asigaye ari mu bigusumvya n'umuzungu. Kandi ivyo abantu benshi amfete barabaye disappointed, barabaye déçu, barihebuye inyuma ya colonisation si mu Burundi gusa, cyafashe Afrika yafashwe n'abantu ba dictateur kuva kuri ba Mobutu guca kuri ba Bokassa guca kuri ba Idi Amin, bahohotera abaganda, abazairwa, abandi bantu bo mu bihugu bitandukanye kurenza nuko abazungu babahohotera. Ugiye kurana ibintu by'amagenocide, Leopold II baravuga ko yishe abantu benshi muri Congo, mwene ivyo by'amagenocide akomakomeye yagiye kuba inyuma abazungu baragiye. Umubare ko avuga ati nabirabure basumba abazungu mu gukorera ikibi abirabure bene wabo. Ubu ni Leonce bivuze canka asubiyemo Rwasa, video nayikuye kuri Romanda, ariko naza ko ari namabize gukorera na Parsem, ushaka kuja kuzirondera video yahire. Ariko mwirabure mwashije nawe nyine biba byaramujanye. Oya nivyo bwana Leonce, abirabure bakora ikibi nabo ntozuba kuba defenda, urabizi. Ya urabizi. Hamaye ibya propose comme voie de sortie, prise de conscience que nous sommes des Burundais, ibintu bya identité. Burya il faut combattre ces histoires d'ethnisme. Ndababwira mwe mukiri bato, ivyo bintu bya hutisme, tutsisme, ukuma ngo no musi ngo tutsisme ngo gushika muri 72 le tutsisme yaciye yimboza kuri le hutisme. Oya kuva dai ku 66 le tutsisme yimboje kuri le hutisme irabandanya muri no nandi truwa basa navuga ngo le hutisme ngo ikiyemboza kuri le tutsisme. Nene mona hari nyisho twaronse nta nyisho hari, ivyo rero gushira ku ruhande tukamya tuti amoko arahari mugabo ko nta kuvuga ngo amoko ntahari. Ivyo ndonivyo namavuga ubwoko hose muri Afrika cyane cyane amatribi ari hose, ariko no mu byo hanze abantu baratandukanye, abantu bafise inkoba zitandukanye ibintu nk'ivyo. Avuze ikintu cha tutsisme, hutisme, nibuka ikindi ande majambo akunda gukoreshwa na Alphonse Rugambara docteur, avuga ibintu vya hutiza na tutsiza, abantu ikintu cyose ubona ikindi gitutsi hutu ku mpande zose. Donc ubwoko buri hose, ariko ikintu bashira imbere ni nationalisme. Ugiye muri South Africa avuga ati genda mu South African bari mu bwoko bwinshi mugabo batandukanye. Muri Tanzania umuhuriye ahantu ukavuga uti Giswahili avuga uyu ni Tanzania mwenzangu. Donc ivyo byo kushira imbere ubwoko kumva niyo identity navyo biri mu biteza ikibazo mu Burundi, ariko ikibazo nuko kenshi abapolisi babikoresha kugira bahohotera abantu, kugira abanyanyase, kugira basahure atacamira. Ndakamara none wo ufata abahutu kabaha territoire yabo ubwabo bonyene, ukaba territoire yabo abahutu, abatutsi kabaha territoire yabo bagatwarana nabi, bazogwana nabo nyene. Ce n'est pas une solution.
iyo solution nayiza kuyumva en fait umenga ni kuri bo yaba ariko bari mu proposa ngo deux nations canke ibintu nk'ivyo bon sinzi ko vyari gukora ariko reka Leonce avyivugire. Burya turiko turaganira yarusha y'abanyamerika n'abantu ze baranyegereye nabo muri Union Européenne barambwira bati ubu rero u Rwanda n'u Burundi ni dofojimo ati burya uwofata abatutsi kubera mu Rwanda hatwara umututsi yitwa Kagame niwe njyana wagitwara inde abanyarwanda baraguhitana we niba utazi utatwara u Rwanda kabisa wewe Leonce urarivuze urakabona bavuga bati uwofata abatutsi akabajana mu Rwanda uwofata abatutsi akabajana mu Rwanda ubundi agafata abahutu akabashira mu Burundi burya ndiho bamahoro. Ariko ndakubaze ko bashaka abatutsi baje mu Rwanda abahutu mu Burundi et non vice versa abatutsi baje mu Burundi abahutu baje mu Rwanda no kubera why indagara sorry guys ini joke don't be too serious. Reka nace ndabwira nti dufate akarodoro gatonya gusa nabaye buroro bubiri dufate buroro bubiri butonyi gusa Bon, ubu rero afite nibwo nashaka kuja ku bindi nico tuma ntavuze ama comment menshi bon ibi by'uburoro nijo nashaka kugira mubone kumbura umuntu aciye ubwenge ashoboye kugira iyo observation nizo en fait tugomba kugira iyo kuri analyse situation no kurabura uri hande yawe Micombero Bagaza Buyoya bari abakuru bihugu batatu bava muri commune kwananyira ni zone aho mu Rutovu bava muri zone imwe muri commune imwe abasoda kla imwe abahima kandi bose bagiye kwiga mu ishuri rimwe ry'abasirikare hariya mu Ntutse mu bazungu ahandi bavuga bya demokarasi nyene barinze bapfa bose bahera atanwe yumvikana n'ubundi bahigana nk'Intutse. Voilà akaro kaboneka cyane gose kabisa uvyihweje ukavyumvira neza dufate nk'umuntu w'umunyamahanga uri kuramubwira tuhagiye dushamba ibintu by'ibishobisho novuga bikazibira ukwiyumvira ibyo bita clouding judgment mu ba Buddhist cloud your judgment if some emotion it's gonna cloud no kuvuga bitera igipfungu mu kuntu uyumvira ariko biravye Micombero yava ku Murambi ndibaza Bagaza ku Musenyi ahantu ugenda n'amaguru ni walking distance Buyoya uri kwa Micombero kwa Buyoga tera ibuye hakurya ya Kigira ushaka kugema mbo ko yari zone imwe kumbura zone imwe Muzenga bo sinzi kumbura Buyone ariko nko kunzaza kumutangara ko yari zone imwe donc babana bose naza kubize mu Rutovu bava ko nivyo baba bafana wanashaka bamwe muri abo ariko barakuranye kandi bakuranye ivyiza banezeranye uranabona yuko kwanza bavuga ko Micombero Bagaza yamwicishije mu Gadisho ntashobora gukonfirma mugabo birashoboka kandi nabo yo yafata Bagaza ntiyari kumusigaza donc vyumvikana yuko nubwo bose tuvuga ngo bamwe ugiye muri ivyo vy'amoko vy'igitutsi no mu matri no mu miryango vy'igihima n'igihimure vyose umva ariko ko bitavuzije ko bankana urunuka you see ibyo ubisigura gute dene ko vyose niba ari igihugu n'igitutsi navyo ubisigura gute ko bisigura gute nta siguro wo bironkera none iyo bari by'abatutsi gusa bari guhigana nibyo rero ntimubizane ntimutwigarukanemo ibyo cyane hariya tuzotora ini solution idusubiza hamwe twese hama tubane neza mu budasa bwacu ndaba kandi karorero ndi Petero Nkurunziza na honorable Rwasa ntibavana kure bava mu ntara imwe yitwa Ngozi mu makomine mbere ari hafi na hafi bose biyita Abahutu nibose biyita Abahutu niko biyita canke n'Abahutu ko batinya kuvuga mu Barundi ifo ko bivuga amatribe muri Afrika arahari there is nothing to be shy of nta bintu byo kugira amasoni y'abantu bamazi bagira ibintu ze amatribe muri Afrika arahari ubwo kwa byo mwemera no kuvyemera none ko je namanumva niyo tuvuze tuti aba bantu tubegere bose abo mu batwara CNDD-FDD no aba bambere ko ngo kwasa impossible
none Rwasa n'umututsi ni iki iyo tumakavuze ngo nyene hasi yapo ko kutatsiyana Rwasa bashobora n'umututsi wicitse twigegejemo bavuga bati jamais de la vie none iyo bivije bahutu gusa bakavuga ati Rwasa n'umuhutu Nkuruza n'umuhutu bose baragwanye Rwasa batanguriye bankuru nziza batanguriye mbyonzi none bari gupfiki nongera ndababwira ubu babimbarira bose ndabwira ati ko mbona hariho imigambe yitirirwa abahutu Frodebu CNDD-FDD CNL ni yitirirwa Nyangoma ko abo bantu mbona badakundana ko badakundana kandi bavuga ko ari imigambi y'abahutu murazi we ruhigi babahiga ingene bahigana Okay, ataragira ngaho reka mvuge kumbore kugira ngo ntibabe benshi ivyo nashaka kuvuga. Donc ico kintu muja mucibaza evidama umva ko yavuze kuri webye twabejeje n'abagatana micombero tugiye ku ruhande rw'abahutu naho urabona ko kuntu Rwasana umva ko bavana na Ngozi muri Ngozi na nkuru nziza ahubwo ari na regionalisme higihe abantu bigeze kuyizanamo neho abantu ubona ko ari ibintu by'amafuti uko abahutu bashize hamwe n'abatanga kuzana vy'igivigi regionalisme kumbara tusinabo nyene buturibukana ko kuri micombero hari abatutsi bimuramvye hatswe kwica kunyonga ngo bagombe kwita kudeta. Donc oya tutwashize hamwe n'abanyene regionalisme sivyuka abahutu bashize hamwe regionalisme kavyuka ubwo bari muri regional nta buri bindi bivyuka notama urumva ko nka Rwasa na nkuru nziza taco bopfa ko bava muri region imwe kandi abahutu abarundi bagiye ikibazo ca ethnisme na regionalisme mais ce n'est pas ça ikibazo cyari kirengeye ico ndaza abantu kenshi na kenshi. Donc uravyo kuntu Rwasa bamwanka wogira uti ahubwo si n'umututsi wewe ngiyane c'est pas n'umuyahudi donc kuntu bamwanka gusuvya nuko banka wundi muntu wese ivyo navyo cyubisigura gute ni ibibazo explication ikintu cyose ari ubwoko Rwasa wo musigura gute abantu bishwe jewe nakoze video mvuga ko abantu bishwe kuri nkuru nziza baruta abantu bishwe kuri Buyoya kuri Bagaza dizo reka Buyoya basitumuze ko yabo yatwaye mu ntambara aruta abantu bishwe kuri Bagaza kandi hishwe bande la majorité hishwe abahutu batari bake basenere. Ahubwo anecdote nagomvye gukora iyo anecdote n'umugabo w'umuparipe Hutu yigeze gufatwa mu 1992 cyacera rimwe harigihe habaye ibitero mu za Bujumbura hanyuma haraba campagne yo kurondeza abantu amasero ya paripatire mu gihugu. Uwo mugabo bamufatira ahantu hari abantu ba pasteur baba methodiste hanyuma bamutwara wenyene we ntabwo baba muri ako karere nta uzantu yajava mugabo baramujana naza ko yari nk'umusensibilisateur je ne sais pas cyangwa umusirikare sepa mugabo ico nzi nuko ico gihe haba haje abasirikare benshi cyane bamara nk'indwi bazunguruka aho hantu ryajyambe je mbona blende ndayegera kujya nikoza ku rutoke umva hagiye imbere y'intambara mu 1992 cyakira na rimwe sepa hanyuma bafata uwo muntu baramutwara wenyene abantu babaho hantu abo yasanze bakorana none uva ko bamusanze mu nzu y'umuntu uwo muntu ntabwo bamutwaye kandi uwo mugabo batwaye ntabwo bamwishe uwo mugabo yarapfunzwe ndadaje aramupfunguza mu nyuma araba libre. Ndiye mvuga nti kumbura ubu ntabwo turi en contact ntiyari umugenzi nikumbure ubu nuzeye CNDD-FDD yaramwisasiye muri wa mugambi wasafisha mvuga nti ironique. Donc vyumvikana yuko kuvuga ngo ni Hutu Tutsi ntibihagije mbere wanashaka no muri CNDD-FDD maze kukwereka ama video angahe ndakwereka aba CNDD-FDD bicanye nubu ugiye kuraba abantu bari mu ma prison abantu bamwe bishwe wanashaka abantu bamwe bahunze bajya ba Emmanuel Ndarimana n'abandi kumbure mwe mu bamuzi no kunsumvya nabo nyene bava muri CNDD-FDD maze imizi nkora amavuta kuri Rajab n'umuntu mu CNDD-FDD ari mu bantu b'inyamunyu ba mbere Bunyoni ari mu gasho ariko afatwa nk'umuntu umenga n'umuhimbiri ntiyigeze kuba mu generale no CNDD-FDD burya ntaratanga ikarata je ne sais pas. Donc politique iri compliqué ariko igikuru nuko umuntu wese yishe no mwicanyi peu importe couleur yiwe kandi nimba umuntu ariko yica umuntu kwera mututsi cyangwa kwera umuhutu niyo abahutu yabora abahutu yica azokwica wewe niyo yabora abatutsi yica azokwica wewe uri ruhande yiwe ivyo umwicanyi nta couleur afise umwicanyi ntabwo kafise donc ntagufata ibintu byose ngo Hutu Tutsi abantu bakoze ivyaha no kubashira ko igitugu bakahagarika kuri ivyaha peu importe ubwoko bwabo kirazira ko mubafatira ko mubakingira ikibaba ayo n'amakosa akomeye. Ivyo rero nako mvuga nti ivyo bintu by'abahutu n'abatu muterere ku ruhande muravyumva kuko ni an obstacle ikomeye kuri demokrasi
c'est un grand obstacle tugira two kwabanjije kaza wumva ubatutsi basuye kugomba kugifata muri apedero no nigeze kumva avuga ati none wewe urakubujije kuyiba cyangwa bakabuza gutoteza umuntu bihurira he n'umututsi agira garuke ko atari hari ubwo uti bifatanya gute. Okay, donc urumva ivyavuze ubonye umuhutu cyangwa umututsi ariko yica undi muntu canke ariko riba canke ariko ukora yandi mafuti ibituriko turasemera kubera CNDD-FDD ko kora amafuti menshi mu gihugu bihuriye he n'aba batutsi baragarutse bihuriye na kera baraturiye bihuriye he nabo yo yari umugesera bihuriye he wakahise ntukazi akahise nshobora kuba nakazi peu importe je umponyeje ku kirato ku mugongo untaye mu gasho unyiciye papa akahise ndagakene kukamenya kwiki je suis dans le présent ndubu ndiko ndababara ndiko ndasafaringa abantu bari mu prison nshaka kuja kubabwira ngo akazi ntibakazi they don't care akalo present ukuntu baboshwe abana babo bari kufa kangaratete bariko barasumira ivyo nivyo baba baje ivyo kahise ivyo muzobiganira nabo bari libre bagire libre hanyuma muganire umuntu mwinshi ukamuhamba akahise kamubwiye iki uramuhamvye akahise naco kamufasha. Revyo ibintu byo kuvuga ngo kahise ngo nabariya ngo nabijya ngo nababatutsi ngo rabakagame ngo rababiriya ivyo nta muntu abinezwe mu gihe ariko arahohoterwa mu gihe ariko aricwa ivyo nta mwanya bifise ivyo ni bimwe bita contemplation ça c'est un luxe ni luxe umuntu agowe they cannot afford ni luxe abantu bagowe badashobora kuronka badashobora kugura abantu bamerewe nabi ivyo byakahise ivyo byamoko ntaco bibaraba ko ikintu kiba hanze n'uyu muntu abahagaze hejuru ni bayonete mu maboko na bote ku gatkano kiwiwe. Ariyo mpamvu turiko turasemera CNDD-FDD hagarika kwica abantu hagarika gufunga abantu hagarika kwangaza abantu hagarika gukora ibibi ya umuhutu ya umututsi ubikoreye we don't care all we care is peace ikidusavye na mahoro hamahoro abantu that's it nivyo nagomba kuvuga voilà.